bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije kaze twige kaze twinjire mu mizi kaze twumve ijambo ry'Imana rivuga. Turacari muri rwa rukurikirane turi kumwe na wa Pasteur NYANDWI Daniel no mu Gatumba. Turiko twiga, mwibuka ko twahereye tuvuga ivyitandukaniro ry'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Hanyuma mu nyuma aradusigurira duhereye kuri rya kera turaza kuri rishasha. None n'ubu niwe mutumire w'uno musi. Kaze kandi kugira ngo dukurikire twumve icigwa c'uno musi ico kivuga. Uko akanya kazoza kadukundiye tuzokomeza kubashigiriza kino kiganiro ni God Deep. Turonse umuvuga butumwa uyu, turonse umupasiteri uyu, bivanye n'ingene imyanya izo bidukundiye, ko murabizi ko ntibikunda ko buri gihe tubashikiriza kino kiganiro kandi tugiriwe ko tubasaba imbabazi. Ariko kaze ko Imana yadushoboje tukaronka umwigisha uno musi, kaze dukurikire ici Imana ivuga, kaze dukurikirane icigisho c'uno musi. Umwami Imana nabahezagire. Urakoze, twuguma dushishikare ijambo ry'Imana. Murazi ko bwa mbere twize isezerano rya kera n'ivyari birigize, hanyuma ugira kabiri tukiga ibijanye n'isezerano rishasha n'ibirigize. None ubu nipfuza ko twoshishikara gusuzuma bimwe biteye amadidane n'ibintu bibiri hagati y'isezerano rya kera na rishasha. Iki kintu cyitwa isabato, icyo nagomba tubanze tuvugane ko twisunze ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cyo Kuvayo igice ni 16 n'umurongo wa 29. Akaba ari mwene so Pasteur NYANDWI Daniel mugiye kuvugana, arongo ishengero rya Pentecote rikorera mu Gatumba. Kabara bipfurije umugisha w'Imana. Tutarasoma reka tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese, turagushimiye ko ijambo ryawe ari rizima kandi niko kuri. Bibiliya ivuga ukuri, niko kuri. Hezagire ijambo ryawe ugiye kuryumva wese yongere atahure kandi amenye ukuri, ko ijambo ryawe ngo nimwamenye ukuri kuri kuzoba kwidegembya. Abantu bose bamenye ukuri guciye mu ivyanditswe vyera. Urakoze ugiye kubikora, ugiye kubana natwe muri byose mu izina ryawe ryera. Amen. Tugombera twige ijambo ry'Imana. Turi kujika icigwa uno munsi citwa isabato, ico bita shaba mu Giheburayo, mu Kigiriki ni isabato. Dusome Kuvayo 16 n'umurongo wa 29. Rabaje uhoraho ko nabahaye isabato, nico catumye ndabaha ivyo kurya by'imisi 2. Kwa gatandatu umuntu wese nagume ahari, ntihagire umuntu ava ahari ku munsi ugira indwi. No ku munsi ugira indwi abantu bararuhuka. Imana ishimwe. Isabato bisigura akaruhuko. Igihe Imana yarema vyose yacishiraho ihagarika ibikorwa, birivuga ngo Imana yaciye iruhuka. Ntibisigura ko yaruhutse gukora, yarahagaritse ibikorwa yari yateguye, yari gihejeje gukora irabihagarika. Hanyuma n'ubiracabandanya ikora, ariko yarashizeho kuruhuka umunsi ugira indwi. Isabato rero rurimi rw'Ikigiriki ni ijambo rivuga kuruhuka, ico bita shaba mu Giheburayo. Nukuvuga hano turabona Bibiliya irekana neza isabato iri muri amabwirizwa 10. Nibwirizwa rigira 4 cyangwa itegeko rigira 4. Abisirayeli basabwa kuruhuka, nukuvuga guhagarika ibikorwa byose. Ku isabato hageze ku munsi ugira gatandatu abantu baca bahagarika ibikorwa byose. Nta muntu yava ahari, nta wanyeganyega ngo agira haja, baca baruhuka. Muruko rero kuruhuka babitegura gutya. Ku munsi wa gatandatu baregeranye ibyo bazojya ku isabato. Nta muntu yateka, nta gikorwa na kimwe kibaho, nta ndogoba,
yagira ngo irajanwa kunywa amazi canke inka ngo iraturutswa canke intama, vyose vyararuhuka uwo munsi bikaruhuka. Hanyuma uko niko mu ijambo rimwe isabato yari iri kwa leta, ibintu vyose bigahagarara. Ico gihe abantu babaye muri ivyo bikorwa, ariko turabona harabaye ibibazo muri bo bijanye n'isabato. Kandi isabato yatangiwe ku musozi witwa Sinayi. Hari isabato y'umwaka, hakabona isabato y'umunsi ugira indwi. Ivyo nivyo ngomba tuvugane. Rero mu byo tubona Abisirayeli igihe Imana yabaha uyu munsi w'isabato n'igihe yabaha amanu, ntibategerezwa kugira ico bahinduye. Begeranye ibyo kurya bazojya iminsi 2 ku munsi ugira gatandatu, n'ibyo bazojya ku munsi ugira indwi, ariyo sabato. Niko vyari biri. Hanyuma isabato yagiye ibananira, yagiye ibagora. Kandi isabato nagoma suremo gatamu nyumve neza, si abanyamahanga bayihawe. Yahawe ijya miryango 12 ya Isirayeli, abo kwa Yakobo no bahawe isabato ku musozi Sinayi. Nukuvuga abanyakanani, abanyaburayi, abanyafrika siho bari nijya hanga. Nuhora avuga ngo nimwagitonda muzombera ubwoko bw'abami, abaherezi, ihanga ryera, inyego niharije. Nikuvuga nijya miryango 12 ya Isirayeli. Ntabwo isabato yahawe abanyamahanga. Hanyuma rero turabona isabato yashishikaye kubananira, yarabakubise hasi, abise ntibigeze bayishobora. Murabona dusomye hariya mu gitabo cy'ingoma ya 2:36 n'umurongo wa 21. Hariho ivyerekana ko isabato yananiye Abisirayeli. Igitabo cy'ingoma ya 2 igice ca 36 n'umurongo wa 21. Nukuvuga yarabananiye. Yarabananiye pe, irabatakuwa amazi bene kuyihabwa ku musozi wa Sinayi. Nagomba dusome muri kano kanya. Kwari ukugira ngo ijambo ry'Uhoraho yavugiye mu kanwa ka Yeremiya rishike, igihugu gishumbushwa amasabato yacu igihe cyose camaze kikiri amatongo, cariko kiziririza amasabato yacu gushitsa kimaze imyaka 70. Nukuvuga Abisirayeli isabato y'umwaka yarabananiye. Nukuvuga iyo sabato yari imeze gute? Uhoraho yari yababwiye ati nimwashika mu gihugu jewe Uhoraho ndabahaye, muze mukore murime imyaka 6, umwaka ugira indwi azoba ari sabato yanje. Uwo mwaka wose muze mu buruhuka atakintu na kimwe umuntu akora. Ntibari bemerewe kurima namba. Umwaka ugira 6 barakukurira imizabibu yabo bagakorera neza indimo. Umwaka ugira indwi nta muntu yakora igikorwa na kimwe. Kandi ntibari bemerewe no mu ngano ibintu bita amahotera canke zya ngano bagenye hama zigatoha. Ntibari bemerewe kuja kujimbura. Izo bari bemerewe nizijya ntete zakorokera hasi ivyimejeje, nivyo bemererwa kuja kwimbura. Uwo mwaka rero witwa umwaka w'isabato. Abisirayeli warabananiye kumara umwaka wose, byarabananiye. Murabona ha Uhoraho arabagiriza. Twasomye muri cya gitabo cy'ingoma ya 2:36 n'umurongo wa 21. Igihe Imana yahana Abisirayeli bakamara imyaka 70, yariko ibishuza amasabato batubahirije. Imana yarondera amasabato batubahirije imyaka 70. Buri mwaka bategezwe kuri hajya amasabato. Igihugu casigara amatongo kiriko kiraruhuka isabato, nabo bari nyagano hariya i Babuloni, kuko vyerekana ko vyarabananiye. Igihe c'intumwa na Petero yarabwiye mu nama yabereye Yerusalemu. Petero yarafashe ijambo mu nama y'intumwa, aravuga ati twe kugora abanyamahanga tubikoreza imizigo y'ivyagezwe, ivyo vyananiye basokuru twege vyaratunaniye.
tuzokizwa n'ubuntu bw'umwami wacu Yesu. Nukuvuga isabato yarananiye bene kuyihabwa ku musozi Sinayi. Cyo gituma yananiye bene kuyihabwa, twebwe ntitwoshobora kuyiremereza, na bene kuyihabwa yarabananiye. Ukuntu yabananiye ku isabato iyo batewe n'abansi ntibivuna bagumuko nyene, canke ikintu cyari cyo cyose umuntu agwaye ntiyashobora kuja kwa muganga, yarindira mpaka isabato ivemwo, kuko bihenze bagakora n'uwihenda gatora uduku cyangwa gacana gacanwa bacamwicisha amabuye. Isabato rero yarica, yari ifise ikimazi gike, yari nyantege ko yarica ntagakiza yari ifise. Kandi mu byo rero tubona ico gihe bene baca batangura kuyihinyanyura, kuko babonye ko hari ibintu bitagenze neza. Turabona hano mu isezerano rya kera hari igihe bigeze gutegwa, igihe bari bavuye i Babuloni baratewe ku munsi w'isabato mu gihe cy'uwitwa Yuda Makabe, babishemwe abantu bashika 1000. Inama y'abayuda yaciye ikorana itegeka ko abantu batewe ku isabato bemerewe kwivuna, kuko witwa umukuru w'ingabo yitwa yararongoye ingabo yitwa Matatiyasi yabwiye abayuda n'abantu bati bene data, turengera imigenzo n'imico, ntidukwiye kubirekera ngaho ngo abansi baduteye ntitwivune. Acashinga itegeko yuko batewe ku isabato bazivuna, mugabo batazotera, bazokwivuna abansi. Urumva kwivuna ni igiko baratanguye gukora, vuba batanguye guhinyanyura isabato. Hanyuma mu nyuma igihe Yesu yaza asanga isabato baragerageje kuyihinyanyura, barongera barategeka bati indogobwa canke inka canke intama niziturutswe bagende kuziragira, iyavunitse nibayikure mu kinogo bayishayure. Cyo gihe igitangwa isabato na inka yakorokera mu kinogo yagumiyo, nimba isabato izohera igikomeye sawa, isanga yapfuye ntabageza. Bene guhabwa isabato nibo batangiye kuyihinyanyura, bashiraho umunsi, bashitseho umunsi wo guturutsa inka, bashiraho umunsi wo gushora inka ku mazi, ugwaye navugwe, baca bashiraho n'urugendo rwemererwa kugendwa ku isabato. Nukuvuga rutarenga ikilometero, ni nk'imetero 900 ni santimetero 90, izo bubahiriza urugendo rutarenga ikilometero. Hanyuma ivyo bimaze kuba, mu byo tubona rero hano, mu byo tubona hano isabato yarashishikaye kubananira gose, irabatigati. Mugabo barakorana ku munsi w'isabato bakaja gusenga, mugabo izo ngendo z'ikilometero igihe yatangwa siko vyari biri, baza bari bamaze kubihinyanyura. N'igihe Yesu Kristo yaje asanga badashobora, kuyikwirikiza. Nagomba twongere dushishikare ijambo ry'Imana, turabe ingene Yesu yavyifashemwo mu gihe c'isabato. Ibyo nagomba dushishikare dukurikirane. Yesu nawe nyene ntiyigeze yubahiriza isabato. Wewe wigisha ngo abantu bitondera isabato, urabe neza. Soma Yohana igice c'icenda n'umurongo wa 13 tugeze 16. Niho herekana ko Yesu nawe ubwiwe atasabato yigeze yubahiriza. Igihe yaza, dusome Yohana 9 n'umurongo wa 13, no hari iryo jambo. Umwe yahora ari impumyi bamujana ku bafarisayo, kandi uwo munsi wari isabato. Yesu avurunze ko utwondo agahumura amaso yiwe. Abafarisayo basubira kumubaza ingene yahumutse, nawe arababwira ati yansize utwondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe abafarisayo
baravuga bati uwo muntu ntava ku Mana kuko ataziririza isabato. Abandi bati mbega umuntu umunyavyaha yoshobora ate gukora ikimenyetso kingana ibimenyetso bingana bityo? Haba ibice muri bo basubira kumubaza umwe yahora ari impumyi bati wewe uvuga ko ari iki kuko yaguhumuye amaso? Nawe ati n'uvugishwa n'Imana. Murumva Yesu Kristo yakijije umuntu ku isabato, byerekana ko akoze ku isabato. Abafarisayo baravuga bati umuntu ntava ku Mana kuko yaba umuntu avugishwa n'Imana yari kuziririza isabato, none ntiyaziririze isabato. Vyerekana ko Yesu Kristo atigeze aziririza isabato. Munyumve neza, dushishikare dusome ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu Kristo atigeze aziririza isabato. Yesu yarigeze gukankamira umukuru w'isinagogi, yabujije abantu ngo ntibaje mu gikorane ca Yesu, ngo bakwiye kuza ku munsi ugira gatandatu, ariko ku munsi w'isabato ngo ntibaze. Yesu yaramubwiye ati wampumyiwe, mbega ntimwemererwa guturutsa indogoba canke intama? Nagomba tubaze dusome ijambo ry'Imana muri Luka 13:10. Umugore ahetamye ku munsi w'isabato, Yesu yariko yigishiriza mu isinagogi. Hari umugore yinjiwemwo n'impwemu imutera ubumuga, yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati wa mugore urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika ko ibiganza, uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akijije umuntu ku isabato, abwira abantu ati hari iminsi 6 ikwiye gukoranwako ibikorwa mubari arivyo muza mukizwe, ariko atari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramwishura ati mwandyarya mwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora ku mugezi? None ubu ari umukobwa wa Aburahamu yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato? Akivuga ivyo abamurwanya bose baramaramara, ishengero ryose rinezererwa ivyiza vy'agahebuza yakora vyose. Murumva Yesu ntiyigeze aziririza isabato, kandi ko yagerageze kubisigura neza n'abantu bagatangara. Cyo gituma tutobohera abantu ku isabato. Yesu ntiyigeze yubahiriza isabato. Abakristo bubahiriza ibya Kristo, ntibavanga iby'ibyagezwe iby'isezerano rya kera rishasha ngo babe abajidayiza. Mu gihe uriko urafata ibya Christianisme na Judaism ukabivanga, cavyerekana yuko uri umujidayiza uvanga ibya Kristo nk'aba bantu b'i Yerusalemu babwira abantu ngo abantu nibakebwe niho bazokizwa. Muga Paulo na Petro bakabiyamiriza bakababwira bati ntigishoboka dukizwa kubw'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma ibijanye n'isabato Yesu ntiyigeze ayubahiriza canke ngo ayiziririze. Turabandanya kandi abafarisayo turabona basazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Luka 6:6 haratwereka ingene abafarisayo vyabashadije biranabarya kuko Yesu yakijije ku isabato. Luka 6:6 avuga ngo kwindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, kandi hari umuntu yanyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanyabwenge b'ivyanditswe hamwe n'abafarisayo baramugeza ngo barabe ko akiza ku isabato, ngo baronke ingene bomurega. Nawe amenye ivyo biyumvira, abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati va hasi uhagarare hagati. Ava hasi arahagarara. Yesu aramubwira ati ndababaza, mbega ivyemerwa ni gukora ibyiza ku isabato canke ni gukora ibibi, gukiza umuntu canke kumwica? Aberaguzamwo amaso bose aramubwira ati ramvura ukuboko kwawe. Arabigira, ukuboko kwiwe kurakira. Ariko bo birabasaza rwose, baje inama y'ico bogira Yesu.
urumva Yesu ntiyagiririje isabato namba byarabashadije birababaza cyane kuko Yesu yarakora ku isabato. Turabona muri Yohana 9:13 twarabonye ko ahereza bamwagirije ko atubahiriza isabato, kandi Yesu igihe yagira urugendo n'abigishwa biwe bagize urugendo rurerure ku isabato, urumva aho nyene yazamaze kurenga isabato. Carazira ko umuntu agira urugendo rurerure, bari barushegeza bamyoza ingano, bagiraza kumyoza ingano, biragaragara ko byari byagoranye. Ariko umuherezi arabuza abigishwa biwe, abwira Yesu ngo buza abigishwa bawe gukora ikizira ku isabato kuko ntibyemererwa. Ravyo bariko baragira bariko baramyoza ingano. Yesu arababwira ati none mwebwe ntaho murasoma mu vyanditswe igihe Dawidi yinjira mu ngoro y'Imana n'abantu biwe akarya imitsima y'ivyaterekejejwe ntabiharugwe kwica canke mwebwe mukoranye abaherezi mu nama zanyu ntagiye mora muzirura isabato bikemegwa? Erega umwana w'umuntu n'umwami w'isabato. Arabaza ati mbega isaba umuntu yabaye kubw'isabato canke isabato yabaye kubw'umuntu? Bemeza ko yabaye kubw'umuntu. No kuvuga Yesu yagize urugendo rure ku isabato. Usomye Matayo 12:1 kugeza ku ndwi, yakijije impumyi ku isabato, yakijije wararwaye imyaka 38 ku isabato. Yesu aremeza ko we na se bakora ku isabato. Soma Yohana 5:14, Yesu aravyemeza ko Imana na se ku isabato barakora. Yohana 5:14 tusome, haravuga ngo hanyuma y'ivyo Yesu abona hanyuma y'ivyo Yesu abona wa muntu mu rusengero, aramubwira ati raba wakize ntugasubire gukora icaha kugira ngo ntuzobone ibiruta ivya mbere. Uno muntu aragenda abibwira abayuda ariko ari Yesu yamukijije. Cyo catumye abayuda bahama Yesu ko yakoze ibyo ku isabato. Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu nanje ndakora. Cyo catumye abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica kuko atakengera isabato gusa, ariko agataka kita Imana ko ari se bwite akiringaniza n'Imana. Mwijambo rero rimwe nagomba kubabwira ko Yesu Kristo atigeze aziriza isabato no kwabishinga intango data arakora nanje ndakora. Isabato rero mwijambo rimwe Yesu yashishikaye gukomeza ihinyanyugwa ryayo. Ndikuvuga rero isabato yarahinyanyuwe ku bayuda ntiyakuweho irabandanya, ariko yarahinyanyuwe baraturutsa barashora inka bakajana inka ku migezi z'amazi. Ku bayuda irabandanya mu kuko abanyamahanga twebwe nta sabato twahawe, ni ku bayuda nibo bashishikara bene kuyihabwa n'ubu baracayubahiriza, nta kibazo kuri bo kuyubahiriza. Icatumye Yesu bamwanka bakaronda ingene bomwica nuko atubahiriza isabato. Mwijambo rero rimwe Yesu ntigeze yubahiriza isabato kuko yaje ari isabato yacu, ari uburuhukiro bwacu. Avuga ngo nimuze mwese barushe n'abaremerewe ndabaruhura. Bataruhuwe n'isabato Yesu yaje kuba uwaruhura. Hama muvyo tubona mwijambo ry'Imana turabona ko ikijanye n'isabato twovuga ko yahinyanyuwe. Hari n'ikindi cyahinyanyuwe. Hari ijambo Yesu yavuze ngo sinaje gusenyura ivyagezwe naze kubishitsa. Isabato yarayitosoye ayikora ko dusembwa kwivuga ngo isezerano rya kera ryari nagasembwa. Kurumva abantu barapfa bakicwa n'isabato ntibivune kubera ivyo. Yesu rero isabato mwijambo rimwe yara ihinyanyuye. Hanyuma ikindi naco tubona, ikindi cyahinyanyuwe ni icyaha cy'ubusambanyi. No kuvuga ngo ntiyaje gusenyura ivyagezwe, yaje kubishitsa. Yadubateye kubanza kubihinyanyura kugira ngo ace abishitsa. Iryo jambo turaza kuribona. No kuvuga ubusambanyi, jambo ryavuga ngo ntugasambane, nuko ryavuga
na Yesu avuga ngo mwarumvise ko bakera babwiye ngo ntugasambane, nuko ryagarukira ibwirizwa ry'indwi ryavuga ngo ntugasambane. Ariko Yesu Kristo amaze kuza yavuze ngo mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntugasambane, ariko je ndababwira nti umuntu wese azora umugore w'umugenzi we akamwipfuza azoba amaze gusambana nawe. Urumva kare ryavuga ngo ntugasambane muga baripfuza, muga Yesu acagomba kuyihinyanyura. Novuga nti isabato isa niyari iregeye ntiyari ikajije, yaradegwadegwa. Bambaye iki cyacu ubusambanyi ntibyari bitunganye neza. Yesu agomba kubihinyanyura ngo abikomeze, ahubwo akomeze iribwirizwa ry'indwi arikomeze. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa, naje kubikomeza. Twaza kurabira ijambo rivuga ingene abishitsa. Hamara mu ijambo rero rimwe yavuze ngo ntukipfuze, uri umugore wa mugenzi we akamwifuza bamaze gusambana. Ugomba kuzibira uruzi nk'akaronotanga, uruzi Rusizi cyangwa uruzi rwa Kanyosha cyangwa uruzi rwa Ntahanga, ugomba kuruzibira. Nturuzibirira mu gisagara ca Bujumbura ngo ca rutwara amazu, cyangwa Rusizi niho ruzibira hambavu y'igisagara ca Gatumba ngo ca gogera ikibi mu kindi. Ahubwo ugomba kuzibira uruzi ugenda hariya mu isoko ryago, iyo ruzanana akaba ariyo uzibira, ukazibira ijya migezi yose tutuzi duto twisuka muri urwo ruzi ukazibira, ntushobora kuruzibira. Bibiri ivuga ngo rinda ubugingo bwawe, urinda umutima wawe ko ari ubugingo bududubiriza. Ego ubusambanyi buva muri byipfuzo bizanana mu mutima w'umuntu. Iyo ugomba no kurwanya neza ubusambanyi uca wirinda ibyipfuzo kabigwaniriza mu mutima, ntibishikira umubiri ngo ukore ubusambanyi, kuko bwa mbere wazibiriye kure hariya mu isoko mu mbizi. Imbizi rero ni imitima, nese ngo mu mitima y'abantu havamwe ibibi, ubusambanyi n'ibindi. Igihe rero ugombye kugwanya icyacu ubusambanyi ubihera mu mutima, ni ugwanira intambara ukaneshereza imbere. Rero isabato mu ijambo rimwe yarakajije, niwo fata isupana amaburo yamaze kuregera gaca akaza, yarayihinyanyo, yarayikomeje, yarigibwizwa ry'indwi yararikomeje gose, yari karahinyanyura isabato ibambi vyagezwe kugira ngo abikomeze. Arababuza kurahira, kera bararahira. Rero tubona Yesu ntiyaje gusenyura ivyagezwe, yaje kubishitsa. Iri jambo rya maritera abantu bagahagarara bagaharira ngo urumva yaje kubishitsa ngo nugukomeza isabato. Oya, nagomba naje dusoma ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca 8 n'umurongo wa 3, turaba ingene Yesu yaje gushitsa ibyagezwe. Amaze kubihinyanyura yategeza guca agira ahantu abikuye n'aho abishikanye. Ijambo gushika urumva ni ikintu bambi, ikintu gishikanwa ahantu kiba kivuye ahantu cari kiri kigashikanwa ahandi, gashikwa ahandi abantu bagomba bavuga bati yagishikanye, yagishikije. Bo Abaroma 8 n'umurongo wa 3 haratwereka neza ikijanye nishitswa. Dusome mu izina rya Yesu iki byagezwe, ariko dusome 4 kugira ngo ibyo byagezwe bitegeka bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bwa kameremere kacu, ariko tugenda mu buryo bwa mpwemu w'Imana. Ndasuramwe kuri 3, iki byagezwe bitashoboye gukora ko bifise intagenge kubwa kameremere kacu. Imana yatunye umwana wayo afise ishusho y'umubiri w'icaha, kuba ikimaze c'icaha, itsindisha icaha kiri mu mubiri, kugira ngo ibyo byagezwe bitegeka bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bwa kameremere kacu, ariko tugenda mu buryo bwa mpwemu. Nukuvuga mu isezerano rya kera ivyagezwe novuga vyari ivy'umuntu vyari inyuma ku rukoba, umuherezi yaravyambara, kandi abisirayeli bakavyandika ku bishimaryango kugira ngo bavyitondere. Ariko hano tubona mu ijambo ry'Imana, Bibiliya irerekana neza ingene Kristo yaje gushitsa ivyagezwe. Yeremiya avugishwa ngo ivyagezwe vyanje
muri cyo isezerano rindi Imana yari kirasezerana nzobishira ku gisate c'imitima yabo niyo nzovyandika ntawe uzokwigisha uwundi ngo menya uhoraho ni Yesu rero yaje kubishitsa no kuvuga ibyo byagezwe bitashoboye bishikanwe muri twebwe tutagenda mu buryo bw'umubiri cyangwa bwa kamere kacu mugabo tugenda mu buryo bwa mpemu yaje kubishitsa muri twebwe mu buryo bw'impemu ati yaje kubishitsa gute usomye Matayo 22:34-40 umufarisayo arabaza Yesu umwigisha mukuru mu bafarisayo mwigisha nirihe bwirizwa rikuru amubaza kwibwirizwa rikuru risumba yandi Yesu aramubwira ngo mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose kandi ukunde mugenzawe nkuko wikunda nukuvuga ngo ivyagezwe n'amajambo bavugishwa n'Imana bishinzwe kuri iryo jambo urahasoma wumvirize muri Bibiliya nshasha rero yakera iyihinyanya bivuga ngo bishingiye kuri iryo jambo nibyo bihagazeko yakera yavuga ngo itarahinyanyurwa ngo niyo vyene nako nukuvuga ajya amabwirizwa 10 ingene ashikanwa ngo batuvuga n'ingene ashikanwa muri twebwe ajya ntituyata kuko yabaye muvye yarera abisirayeli isezerano rya kera rishasha biruzuzanya nukuvuga Yesu ntiyaje ngo tubite ko hatabaye amategeko abantu ntibomenya ivyaha kugira ngo tumenye gusambana ko ari ivyaha tubibwirwa n'ivyagezwe mugabo Yesu yaje kubishikana muri twebwe mu buryo bwa mpwemo bitagendwa tubiraba mu bicapwa canke mu biki mugabo bibe muri twebwe iyo umuntu yitonda ry'amabwirizwa ane ya mbere atangura amabwirizwa ane ya mbere atangura akayitonda ngo abaku mu gihe yubasha Imana ntagire izina Imana yibangikaye ntibazira igishushanyo izina ry'Imana ntarive mu by'ubusabusa hanyuma akongera ayo uko arane akayubahiriza nukuvuga ibyagezwe nukuvuga bica bishitswa muri we icame nagomba gusigure neza uvyumva aya mabwirizwa y'umuntu ayitondeye yerekana urukundo rw'Imana hagati y'umuntu n'Imana ayane yerekana urukundo rw'Imana hagati y'umuntu n'Imana uyashikije werekanye ko kunza Imana n'umutima wose n'inkomezi zawe zose n'ubugingo bwawe bwose ko nta kintu bayibangikanije isabato yerekana ko Yesu ari we buhungiro hama ayandi mabwirizwa 6 ari hagati y'umuntu n'uwundi umuntu akunda mugenzi bagamburika se na nyina kunda mugenzi we ntamwica kunda mugenzi we ntamusambanya kunda mugenzi we ntamwagiriza ibinyoma kunda mugenzi we ntivuze umugore wiwe iyo rero kunza mugenzi wawe n'inkomezi zawe zose n'ubugingo bwawe bwose nukuvuga ubu yubahirije neza nagomera dushishikare kuri ijambo rivuga sinaje gusenyura ivyagezwe naze kubishitsa Bibiliya iravuga usonye mu Baroma 8:3 kugeza kuri 4 Paulo aravuga ngo ibi byagezwe bitashoboye bishikanwe muri twebwe atari mu buryo bwa kameremere kacu muga bishikanwe mu buryo bwa mpwemu Yesu rero yaje kwimura ivyagezwe ngo bive ku byapwa bishigwe mu mitima yacu tutabitwara nkuko abisirayeli babikora kuko bariya vyari bikogwa bakora mu buryo bw'umubiri ariko twebwe bibe muri twebwe Yesu rero yaje kubishira muri twebwe bishikanwe muri twebwe yaze kubishikana hagati y'imitima yacu nkuko Yeremiya yavuze ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yabo no mu mitima yabo ku gisate c'imitima ntozo vyandika none rero Yesu yaze kubishikana muri twebwe rijya bwirizwa ajya amabwirizwa abiri Yesu yavuze hariya muri Matayo 22:34-40 umufarisayo aramubaza ati mwigisha nirihe bwirizwa risumba ayandi Yesu aramwishura ati irya mbere ngiri mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose ati ryo rya mbere ati hariho n'irindi ukunde mugenzawe nkuko wipfuza iyo umuntu yitondeye
izwa ane aba yerekanye urukundo ruri hagati yiwe n'Imana. Iyo yitondeye yatandatu aba yerekanye urukundo ruri hagati yiwe na mugenzi we. Umuntu ari yakunze Imana n'umutima we wose n'inkomezi ziwe zose, urumva ntayibangikanya, nta gishushanya ashira hambavu ngo azarasenga ngo citirirwa Imana canke akitondera izina ryayo akaryubaha. Nukuvuga abafise urukundo hagati yiwe n'Imana. Iyo umuntu rero akunze mugenzi we yubaha se na nyina, ntiyica mugenzi we, ntamusambanya, ntamwiba, ntamwagiriza ibinyoma, ntiyipfuza inzu yiwe canke ibintu vyiwe canke itunga ryiwe. Nukuvuga rero ingene ashikanwa muri twebwe. Bibiri dutega gukunda Imana ukumva ko yikunze, ntagire ikindi kintu uyibangikanya canke cyo kurutira Imana, ukabona ko ariyo iza imbere, ari nimero ya mbere, ari number 1. Hamba number 2 nimero igira kabiri, nukuvuga Imana akaba ariyo bambe mugenzi wawe akaba ari we akurikira. Mugera ukunze mugenzi wawe n'umutima wose ukamukunda, nukuvuga ubushikije ivyagezwe bica byinjira muri wewe. Ko byo byagezwe byari mu buryo bubiri hagati y'umuntu n'Imana na hagati y'umuntu na mugenzi we. N'urukundo ruba ruri hagati y'Imana n'urukundo ruri hagati ya mugenzi we. Mugera ukunze Imana ugakunda mugenzi wawe aca yinjira muri wewe. Ndaguha akarorero, iyo umuntu ariye inkoko bambe, iyo umuntu ariye igi abariye amubi, inzara, umunwa n'ubutumbutumbu bwo munda, nukuvuga abariye inkoko yose adakuyemo n'ikintu na kimwe. Murazi inkoko iyo tuyibaze ko ari byo dukura ngombwa uburiye vyose. Iyo ukunze rero Imana ugakunda mugenzi wawe, nukuvuga byagezwe bica bikwinjiramwo vyose atana kibe gisigaye, bica bigendera muri wewe. Kuko Imana n'urukundo dutaya gukunda Imana na mugenzi wawe. Bibiri ngo ukunda mugenzi wawe kuko wikunda. Umuntu akunda mugenzi we ntamusambanya. Haje umuntu asambana n'umuntu yankana ni mubi, umuntu yicana ni mubi, umuntu yagiriza ibinyama mugenzi we ni mubi. Ariko iyo ukunze mugenzi wawe ntumugira nabi, ntiwipfuza n'itunga ryiwe. Ubwo niko rukuri cyo kintu kirananira abantu benshi, bakadaramira bavuga isabato. Isabato turi muri yo ko Yesu yahindutse uburuhukiro bwacu, niwe sabato yacu, niwe aje kuturuhura. Ntibisaba imisi yatwega abanyamahanga naho twotora umunsi wari wose twawuhuriza ko uremewe kumara ko imisi yose yahezagiwe n'Imana, turayihabwa tukayinezerererwa. Nico gituma nagomba kuvuga nti isabato yari mu isezerano rya kera. Nukuvuga twebwe ntidutsindanishirizwa n'isabato, dutsindanishwa no kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari imisi canke ibihe, haba n'intete. Nico gituma Paulo yabwiye abakorosayi 2:16 akababwira ati twoye kugira ibyo duhinyuranamo ari iby'imisi canke imboneko za mesi by'isabato. Byo byari gitutu, ariko umutumbu bwawo ari Kristo. Vyavuga kuri Kristo. Isabato yavuga kuri Kristo azoza ari uburuhukiro bw'abantu. Isabato yavuga ati narananiwe kuruhura abantu, mugabo Kristo agiye kuzoza aturuhure. Nico gituma Yesu ari we buruhukiro bw'abari mu isi. Iby'imisi nta gakiza bifise ibyagezwe, nta gakiza namba, ahubwo Yesu yaje kubitosora ngo abishitse bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bw'abantu ariko tugenda mu buryo bwa mpwemu. Dutsindanishijwe no kwizera, tiduhagarare ku isabato. Abatondeye isabato bose n'abanyavyaha. None Musa abahido baracitondera isabato, ariko n'abanyavyaha kuko base kwizera Yesu Kristo bari nyuma y'umurongo. Umuntu ashobora kuvugira isabato ugasanga vyaramunaniye kwihana, nta gakiza afise, wahagaze gusa ku munsi. Ariko cyane cyane duhagaze kuri Kristo. Ishengero ry'Imana ryubatse kuri Kristo, icyo bita ecclesia mu Kigiriki, ishengero ry'Imana ryera ryatoranijwe nayo ari nyego y'Imana, ryubatse kuri Kristo. Niwe tanguro ry'ishengero yaremye mu mazi n'ijambo. Nico gituma tudakwiye kuzanaho ibice ngo umuntu atizera iki natizera iki. Ivyo nivyo abantu, ariko Yesu yaje asubirira ivyo mu isezerano rya kera. Niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu. Umwizera afise ubugingo budashira, ntabwo ari imisi canke ibihe. Nivyo nagombye bene data tahuza neza. Isabato cari gitutu ca Yesu Kristo azoza. Yesu niwe buruhukiro. Umwizera wese afise ubugingo budashira kandi n'umukunzi w'Imana. Imana iramwemera kubwo kwizera Yesu Kristo, mugabo atari imisi canke ibihe canke imboneko z'amezi
oya, Imana yemera umuntu kubwo kwizera Yesu Kristo, nta rindi zina twahawe. Nuko mwese abumva ijambo ry'Imana, Yesu abampezagirire, abampera umugisha. Dusenge. Urakoze Mana ko ijambo ryawe ari rizima, rishobora guha umuntu ubumenyi agatahura ibyanditswe, kazovyigisha n'abandi. Hezagira amajambo agira ikimazi kwa yumvise, kandi azabafashe mu buryo bwose, kandi azabazanira umugisha mu mpwemu no mu mubiri. Baza bitondera ijambo ryawe ryo kwidegemvya, birivuga ngo nimwamenye ukuri kuzoba kwidegemvya. Abantu bamenye ukuri kwa Bibiliya, ijambo ry'Imana, boye kwizera ibintazi, ariko bizere Kristo yabambwe, ko nta wundi tuvuga. Yesu uri kuratuma bigishwa babwiye ngo mugene mu bihugu byose, mubwira bare mu butumwa ko kwihana no guharirwa ari mu izina ryanje, mukora ibitangaza mu izina ryanje. Dufise message tubwira isi, message ni Yesu Kristo, niwe butumwa bwiza bubwiwe ari mu isi ngo bamwizere. Urakoze, ni mu izina ryawe ryera, amen. Nkaba ndangije ndabipfuza amahoro y'Imana, akaba ari mwene sho Pasteur NYANDWI Daniel. Ndabibutsa ka kanimero 61 645 557, nuko Imana ibane namwe, amen.